Humura mwana wa mama kirezi humura Imana yakuremye nizi ingene uzabaho Bella humura hari umunsi izahindura ayo marira yawe iyahindura ibitwenge Bella humura hari umunsi izahindura ayo marira yawe iyahindura ibitwenge Bella humura Bella 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 humura Enfin Njia hariya je mbona ari bon igisigaye nuko ejo twogenda tukamarira ahubwo wewe mukumbwira eske none ko je mperuka amahera tuyatanga eske bimeze gute umuzigo warashitse imizigo yarashitse ahubwo igisigaye ukugenda tukamarira nabijya vapuro gusa wewe arigeze uranyigezaho kubera ku kazi uno musi ushike ejo ntushike sinakumenyereye oya urabona biragoye vraiment sinokubesha umugenzi hari igihe nyine umuntu yaba kuvuga byose ariko ntabwo bimeze neza afite narazanye umwana ngamuhira ndaba ibihe yari arimo bitari byiza amadamuzana ngaha ndamureze n'uwo abangaha ariko madamu ntiyabyakiriye neza nk'izo nkozaka uzumva ati wehe nkozikariye uzumva ati wehe umva bapfaka nakariye bwacu kazumva ati nguko unakuriye sivyo rero hagati nini nduruzi nibiki hano abadamu nawe urabazi Okay, ndakumva ama icyo nakubwira cyo cyongoshe twese turabana kandi dutegereze dukwiye kuza tuvuge gutegabasha kuza turatahura kubera urazi nawe umuntu ugende gusa umuntu mwubakanye ubone araje akuzanye umwana surprise kumva kandi nk'umuntu w'umugore ategerezwa kumvira byinshi kuko ashobora kwibaza yuko n'uyo mwana uzanye ashobora kugira ibisigi byawe mugihe hari n'umwana wiwe oyaha ibisigi gute erega umwana wanje nabyaranye n'umudamu wanje sivyo n'umukobwa kandi uwo mwanya mbita yuko ndeze nawe nyene n'umukobwa sivyo bigitse kure yumvire honyine je ngerageje kumuraba cenda numengo ko yo bari no mu mipango ira no gusambura yo sambura aho bigeze bien sûr aguma nyagiza ngo wanje ngo navyaye hanze ibazi abadamu bubu apara abadamu bubu niko bimeze iyi si niko imeze kandi urazi yuko muri iyi si ibintu bigenda bihindagurika ni bangahe bafite abana hanze bakabarerera hanze hageze yuko babazane mu rugo rero ugasanga uwo bubakanye ni induru gusa bari mu nduru urumva ahubwo kimwe gusa cyo nakubwira wowe ndumva urafite akazi vraiment kugira ngo atahure neza oya abadamu baragoye ne ibaze honyine urabona umuntu apfa ku kazi yarusha washika ngaha mu rugo gasanga azanye ya deba
uwo mwana tugasanga induru yabaye ariko bivuye kurya mwana mwanja kuryama umugongo nguyu amva wakora akazi neza turabagabo sivyo humura mwana wa mama kirezi humura Imana yakuremye nizi ngene uzabaho Mama Jendi nyoko narakubyaye aho nyita mama aho zura mama tako jewe Mama jana ari ngoma ndakuhatse kubera iki donti yahinduka mwarakurana ngo aho zirambaza ngo donti yahindutse donti yagize iki Mbize ndakubwira donti yafise uburenganzira bwo kucesha kangaha muri no rugo ntimwahurira umbaza ko yahindutse kubera iki reka kuzura mama takosha ndize ndakubwira ikintu kimwe ugifise uburenganzira bwo kucesha ka muri no rugo ntajya mbona ni mu ofisi cyo kumubuza gene giturumbura amaso mengo n'intori zafubiye kubyiko aratumbura ibyiso mengo sinzi umujosi urehuta mengo n'umusozo isigo gifundi urabona umviriza cyo pana kujura mama tako umama tako cyane tukeneye kuri nyumva cyane buri tungana twubahana endeni twubahana unyubahe gendora ndadushira muri iyo nda yawe usakiruje uhage wazanywe no gushaka ibyo urya inda yawe ihonyene gusa kokasa bahejo akarengana abantu bose abana baguwe ni benshi akabarengana akavuga ngo shika gufasha bera agafasha bera gusa urazi ndakubwira umugambi w'Imana urabona ico Imana yavuze cyose kirateba gusa ariko kikaba sivyo ujya n'umwana nk'umwana wiwawe atari ubona vyaye ukinda mufata neza atari ubona vyaye haba ikintu kimwe ndiko ndiyumviye ujye mbana shoko ari umugabo wanje kuko nta kuntu yorengana abandi bose agafasha bebe ivyo ntishobora kuvyumva je sintahura na gatoya none umugabo wawe burya nkwizera umvuna nizera umwana w'umuntu na Bibiliya bivuga ati uwizera umwana w'umuntu wese aravuma hamaje babije kumwizera none umugabo we yoza ngaka guhenda umwana ari wiwe akaza kukubesha ngo yamutoye mu barabara ari wiwe ahubwo washa ucizera abantu babagabo umvize ndakubwira fatanije uwo mwana ntuzi carico hari igihe yo gufasha nawe warashaje je mfasha na mayibobo bo mwibarabara je ari wafasha umvize ndakubwire urabona uri kuragawe no munsi hari igihe yo guhindukira umugisha Ego kwe. Nawe mutware aguhindukira uwo mugisha. Ni kubana ntarose amahirwe. Yabana ndafise naye kumurira n'ukuri. Uzico no kubwira mufate neza kuko ntuzicarijo. Waje kumpangira kununu bakuru rwo rwanje we. Waje kumpangira kununu bakuru rwo rwanje. Imviriza turiko turaya. Mwanya urambwira ko umugabo ndamufatana utangure ko ukeneye umugabo wanje wewe. We n'umugabo wo mu ntwara. Wewe n'umugabo wo mu ntwara. Urabona umugenzi uramuhamagara umubwira ibibazo byawe ntakumve. None umugenzi atagushigikira mu bibazo wumva umugenzi n'umugenzi nyabaki. We n'umugabo wo mu ntwara wenda bazi kukubona. Eda nsohokera. Umugenzi wo kutagufasha mu bibazo aba ari umugenzi nyabaki. Kaje nigire sino penda kushavutse.
genda we n'umugabo wo muntu ntwara ndamaze kukubona umuntu ndakubwira ibibazo byanje ntagire n'ikintu nakimufasha ego kweri murere umutima mwiza umwana ni nk'uwundi humura mwana wa mama kirezi Bera wenda gukunda sana kwe nubwo kuva waje ngamu uri rupango Yesu gifite umunezero tukicara tugatwenga tukabona umuntu wa mbere ngamu ino nzu ya mbavugana nawe numubone cyana kiri ngamu rupango mama wiwe ragifata ngo nikivugana nanje ngo ndiraburo benga ndiru uje mama afise umuri wakuma ahubwo Bera wewe nuze winjira no muri yonzu atari papa wawe yashikaga ukaza gatwikufitira induru twikubita inkuru nibane guteka igikoni kiriya je ndagutekera neza ukagira imeze neza kandi uno munsi mu ijoro ushaka ugiki ibyo tubonye ari ngeze ajya kwikabati bindi ushaka ndagutekera wenyene uyiri wenyene kubera uze ugurukana ya munofu yo nga rega matabera aheze bira akiri gufite ma Desi munda kubyibuha. Kubyibuha none uzasubiza guma ngaho nk'isupageti kwe reka ibyo bina kwirira reka ibyo bintu wala ukajya neza kandi wowe urazibera wowe umwana mwiza woga amata ukoshora umukate kandi ukaba wisibuye neza Bera wowe nawe uzakura ukaronka umugabo nuzaronka umugabo akurongorera nga mu Burundi aho uzagenda mu Burayi ari muri Canada muri Belgique muri nuzaronka none amagufa nyene yameze neza ukavyibuha Nene tuvugiye mu Burundi ni heza nubona nanje ko niromye akazi ko kugura porotanga no kugara mugabo kwinjira nga iba ni probleme kuva nabaye ubuzima iba ni probleme kwinjira nga abazobona ibara bakazivyi aba nga barazimba no kurya reka nje ndateka mugabo na n'umusi kuva ubu na imyaka 3 nje ndiko ndakorera nga Desi munda kubyibuha. na uzaguma nga nk'isupageti nyene utegezo byinshi nyene ugende neza Bera ikindi je no gufasha imbere y'abantu bagusengere ufuma we wisengera Bera kubera n'ibitabo by'Imana biravuga ifashe nanje nzogufasha ukuvuga Imana nishobora gufasha umuntu atifashije tangura kwanza wifashe hanyuma Imana nayo ikwifashije Bera ibyo ndiko ndakubwira uzavuga kajya kazamu ahajya nagiye niko kambwiye Bera tangura usenge Bera uracara umwana mutonya Bera ukaba wegereye imbere y'Imana Imana nayo izagufasha kuko muri none hari ibintu byinshi sana arabakazimvyi urubona nanje kuva ninje muri dini ya Islam hari sura yimwe bita suratul mutaffifin suratul mutaffifin ara hano bavuga uko bazobona ibara bakazimvyi none wewe muri nonzu na chamahoro fise wereka utwenga gusa niko fise umunezero muga wewe na mahoro fise muri nonzu Bera cyo je no gufasha fata amashengesho kandi wicare imbere y'Imana yawe Imana izagufasha imbere abantu bagusengera tangura wewe wisengere kandi ibintu bizagendeka neza Bera nje ndagukunda sana nanuko duramara muri nzu mugabo nje ndagukunda sana wewe uzaba twikubitira induru Usenge Imana ikamucyaha. Usenge Imana gusa niyo izagufasha nta kindi ahubwo reka nje nirabire humura mwana wa mama kirezi Utire burya we nawe ugira amajambo kweli Soshomviriza n'amajambo menshi gende kukubwira ngaha. nabyumvise ibyo wambwiye ahubwo uyumbwira uti reka ndagusubiriremwo kuko sinanabyumvise neza kuko hariho ayandi majambo umuntu yumva ukamenga sinzi ukuntu ameze nk'induru ukunda None shosho burya we nturi umuntu kuze burya. Sistema None ubu ntugenda kwa Madoncha ukamubwira agafata neza urya mwana n'ukuri. umwana wanjye jewe hari ibintu nako ndatahura mwahuriye hehe na Donsa yatambaye mwahuriye hehe Donsa adafungura mwahuye na Donsa ariko aramufata nabi
je sindiko ndumva ibintu uri kurambwira ibintu uriko ndakubwira nturi kurabitaho ndagutahura amashela aha none wowe erega musanzwe urazi ikibazo ufise ni kimwe wowe umbwiye ngo ntiwogena ukamubwira agafata neza ujya mwana gufata neza ujya mwana stadire nde jewe uvuze umwana numva dontya uwo bera nawe nibaza ko ahubwo mbere yarakwiye kumufata nk'umuyaye ubundi bera n'igiki hajya uri kurazana icana cyatoraguwe mu ibarabara hano umva soso genda umuhanure amufate neza umva nimba ubona ko amufashe nabi genda umuterure umutware umurere wewe umviriza ujyana umuntu nka mwebwe sivyo ujyana umuntu nkambiye basi exemple bafate nabi nkuko muriko muramufata nabi bera bafate nabi ujya donti yawe wanyu noneho shenge nizere neza ko donti atamuntu amukuzaniye ngo umuturerere sivyo nyina ariho azomurera donti yarafise nyina abo ndi ngaha ndashobora kumurera donti yafise bayinasenge donti yafise n'abayinakuru none se ubwo buzi muriyumvira yuko uyoburira he nabwo ikigira kandi nagomba ndakubaza mbega ko mbwiye ko ndi umuntu wowe nturi umuntu wowe uri ingurube urumva rero ushatse kuntuka singututse turiko turabazanya kandi urazi ko dukundana je nawe ariko ngomba kukubaza wowe nturi umuntu ariko sinaje gutukana nawe we sivyo nakubajije s'il vous plaît vuga ego oya mbega ko mbwiye ko ndi umuntu wowe nturi umuntu wowe uri ingurube kubera ko utogenda kumurera wewe nukuza gusa wicomagura hoho amajambo ni kubera amahirwe ntayaronse yo kumurera bera ariko mwe mwarose mukasha mumufata nabo ko mwishakira Teko niko nakubwira ko ujya ari umutwaro hajya aye nta kuntu wogena ukamutora ko atagira nyina atagira se atagira ikintu na kimwe n'ubundi abayeho nabi kuko urumva wowe wamaze kubisoma ko abayeho nabi ubwo rero ko ubanza undindire ndakubwira ubwo rero ko ubonye neza ko abayeho nabi jyana umuterure hamutware umutereke mu nzu wawe data wanje wewe ujye urakorakora ahantu hose uhoyahoye sibyo umuhereze buriya burere wewe ukeneye guhereza ibyana bitagira bya nyina bitagira byase bitagira niyo biva utazi niyo kwanza mwebwe muzoniyicisha umviriza uko musa ku mubiri iyo bari ko mwari musa ku mutima byari kuba byiza ariko usanze umenga ntimuri abantu mwebwe okay wowe uri umuntu mugabo uri kuratubwira ngo bera n'umuntu bera n'iki sike wowe kuri umuntu utari ingurube kubera ko utogenda ngo utore ijya nzererezi rujya gwaga ijya susa iri mu nzu ya mutoyi wanje ugenda uyirere nawe umutereke mu nzu wawe data wanje wewe ujye urakorakora ahantu hose uhoyahoye sibyo umuhereze buriya burere wewe ukeneye guhereza ibyana bitagira bya nyina bitagira byase bitagira niyo biva utazi niyo uri kurakora iki kugira ngo umyambera wawe umuhereze umunezero ntiwogana ukamusohora hariyo ukamujyana iwawe ukamurera urazi ko ushira isoni urazi ko atanindera ugira wewe bihere basi sivyo mbabarira ndagusabye ikigongo okay umva ndakubwire rero ubwo buguru bwawe ntuzosubira kubuzana ubuhonyoza ku muryango iwanje uje kumbwira amateshwa bitabaye ibyo nzobuvunagura urabona nzobukenyagura wumigwe sinkeneye umuntu azanyuririra ko jewe ariko rero nivyo vyose nisubireko uragasubira konka wagipfuwe iroko ry'iroko gusubitije wamujije amahoro washanowe humura mwana wa mama kire uburyo mwicaye ko yicapfa abadonsa nawe uratwenze ariko rero ndamubwira ikintu kimwe ndiko ndaraba n'ubundi turiko turateba mu ikorosi kajya kana urabona ukutebya basi ukutebya uteka umuti wiwe umwanya muremure niko mbona umengo haguma hitamwe ibindi bintu isiguro yavyo ni yahe ukubandanya kumudekereza cyangwa kumugumiza mu nzira zawe ibintu bikomeza vyiyagura ubwa mbere papa Dontia niwe yari ku ruhande rwiwe ubu nawe urabona bigiye ibindi bintu Jessica arabyinjiyemo yarantutse ibaza umuntu agusanga iwawe arantuka ibitutsi bibaho n'ibitabaho narumiwe Jessica arashira isoni akuboko kaza mu rugo iwawe nyene kuvuga ibintu bitamuraba
yaba yaravuze n'ibita muri abaguzi nuko utazi n'amajambo yambwiye yarantutse avamo rero acambwira ngo twebwe ngo iwacu ngo turi bikoko ngo nta bantu turimo ngo turi inyamaswa urumva yarambwiye hahandi jewe numva ko ndiko nakunkumura amatwi vraiment ndamaramara mu yandi majambo ibyo mukobwa ndamaze kumubona arashirukanye ararengeje nanjye yaraje ryari ambwira amajambo ndavuga ati jewe sinkeneye ibyo byose nabyo kurekereza ndashwimura umuhimbiri ndasunurira hariya we nawe sinzi ukuntu umeze umuntu akagusanga mu rugo rwawe ukamureka hagiye umukubita umwicayeko ubona yo hava kuva ko wamwicayeko wewe ko mu madonti nawe urazi nukuri cyane wasanga mu rwonje ngo ndamureke ati umukubita umwicayeko reka rero nakubwira ikintu kimwe ahubwo je hari ikintu nako ndiyumviye burya kajya gakobwa uko dukomeje kukarabisha amaso yacu biriko bitera ikindi cuka hirya no hino kare yari afise umugwanizi kuri papa donti ubu noneho vyiyaguye mukuvuga asigaye ameze nk'uruzi kujya uruzi rugenda gwiyagurira inzira niko nawe bisigaye bimeze Jessica yarinjiyemo ejo tuzokwira turuva dusanga hinjiyemo n'abandi bantu je narinze ngo no kuguhereza umutwe wundi biga nta kuntu worondera uburyo ushobora kumwica akava mu nzira dufate nk'ubu urashobora kumuhereza nka sumu hariho sumu zimeze neza yica umuntu gahoro 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 bora ko ari wowe mwirigwana papa donti asi habari bisigura ngo azofata n'ikibuza umva pore 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 umunsi umwe batange kumiye mu cyumba kajyana kubera iki azopfa umva azogwa mu nzu nta n'uwo uzomenya ngo mbega byagenze gute kuko azonagwara umugabo wawe ntazomenya ngo bimeze gutya ayi ukomeze wigira umwana mwiza enjuru uze wumva ukagiye nta birenze icyo nicyo kintu cyonyine mbona kidashobora kugasuhura ngaha atari isanduku nta kindi kintu kuko ndabona intambara ziko ziriyagura zo nyene uba ndakubwira icyo ndagukundira wowe niki iyibi byasi ufise undi mupango ugendana amaplani mbimeshini kuri ubuzima bwawe icyo cyimvuriza nyine nicyo umura mwana wa mama kirezi